ngwino podcast sinzi ko nakumusana bituma ni podcast yitwa ngwino ni jambo Paulo akoresha muri deuxième voyage missionnaire yiwe akiza ku chapitre 16 verset 9 aho Yesu kuvuga ubutumwa ahantu bw'imera akamubuza kumbe Imana yifuza ko atwara ubutumwa muri Europe ngo ajyaje mu ijoro y'umuntu ararota yumva amagana ngo ngwino iwacu Makedonia gutyo amenya ko Imana imuguriye une fenêtre vers l'Europe muri deuxième voyage missionnaire rero atwara ubutumwa pour la première fois dans les grandes villes grecques za Macédoine Hagati n'ahandi aho uburayi bushikirwa n'ubutumwa bwiza pour la première fois twizera ko natwe hari ijwi ko rirahamagara riduhamagara twebwe d'abord kugira ngo dushikirize l'évangile ku bantu batarayumva dushikirize l'évangile ku bantu bari mu byaha bari dans l'obscurité dushikirize l'évangile ku bantu bari dans le besoin aho ubuzima bwabo n'ingere babayeho n'umubabaro wo kutagira Imana bisa nk'ibiriko birataka bivuga ati ngwino twakeneye utubwira Yesu rero umuntu mwanya muri no bihe byo gupresenter l'évangile iyo nayo gusa ntiyubaka ikiza abadakijijwe yubaka kandi n'abasanzwe bakijijwe comme d'habitude mari kumwe n'abandi ba host twatumwe na Elma Kai twatumwe na Kelly Irutingabo so welcome and Dan is on his staff alikuwa tunganya ibintu neza and thank you for helping nizeye ko muri prêt pour notre émission d'aujourd'hui sinzi Kelly sinzi Manashi uno musine Kani ya evangile dahinduka nyine bien sûr yetu tuba tuvuga kuri evangile muga tuzaturahindura umunsi tuvuga demande on the middle cross mu Kirundi too much English inani suffocate inani affect c'est perfect okay basi mu Kirundi ni Uwabambwe Hagati ku musaraba wo Hagati rumva ni Hagati on the middle cross on the middle cross ku musaraba wo Hagati Hagati rero yande nande y'abasuma babiri tuvuga ngo rero kano kantu ka the man on the middle cross ndabizi hari abantu bashaka ko ari atayijya mbere bakumvise kamezada hariho rero umupastori bosigaye mvuge nka pastori ngahanye ngo urumva ngo umwongereza ngo na ni umwongereza yitwa Alistair mugabo aba muri Etats-Unis si bihenze yego of jewe iyo sermon yise the man on the middle cross niyo yatumye ndamumenya abarika aravuga Dan araza kuducishirizamo ako ga clip gatoyi agaplaying clip the man on the middle cross ya asari playing ibindi ariko asumbiza bumenya ko Alistair ibindi okay no pastori arafise shingiro giwe ntagyonze afise podcast ego afise podcast rero yitwa Truth for Life ayivuze ko yadose umugenzi wanje Jean Paul ndabicongereza ntabwira ngo bakivuga gutya cyangwa hagisubira muko agasubira wacu gikosora ego nuko rero yitwa ni podcast ya Missios ya mashako emission Missios mugabo arafise na chaîne ya YouTube yitwa Truth for Life afise n'ikintu cyo ko agenda mukurikirana hari byinshi bwiwe by'iwenzi hama rero afise yambara bleu n'umutama yitonze cyane ego from ga anyu bavuze urabona amiza mate urabona guca yashaje cyane ego from mukurikirane ego agira ibintu byoroshe ntabigumisha kandi ntavyorosha nga nyene ari araho nyene ntakankama surtout nakankama nakamucu bwose you can play the clip come back to make abaganira kuri iyo sermon yiwe yabaye très populaire by the way hari amasebaya populaire nka don't waste your life ya John Piper umukozi w'Imana Malakai benshi baramuzi havu ya
gukora indirimbo yakoze indirimbo kuri iyo semo ya ari barakasha indirimbo don't waste your life bakwanye na Ozi Surround Vibes mwashaka kureba kuri channel ya yitwa ubuzima Genesis nacho narakoze akantu kitwa don't waste your life ni kwipromotinga rero yashatse gire gute ari semo ya pipe basigura mu kirundi bakayivanga nene dumu DJ nanje gira ndabasigurire rero demande the video cross kirundi cyose musigurire so play the video. Good. Night and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person, because he. Think about the thief on the cross. And what an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You've never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership. And yet you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, because I don't know. Well, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor ranger. So, just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? The guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of Scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer. And if I don't preach the gospel to myself all day and every day, then I will find myself beginning to trust myself. Sinzire yuko mwamwe gakurikiranye ako ka clip gatoyi gahejeje gucamo ni abari kanini mugabo aratangura avuga nimba umuntu akobajije ati iko iki wakijijwe ukacutangura kuvuga ngo ni kubera nakoze iki akakoresha ni pronom ni kwa ya je ya I ariko acha focusing akavuga ati you must say he because he kubera yagize iki rero acha tangura sinzi ko mwabibonye bari karababwira ati kenshi ijya nkuru ya Yesu ari kumusaraba n'abasuma babiri bamukikuje twica ko turengana ngo baragerageza akadugarakana kuri attention umwe yari bose bari ko baramutuka ariko hari umwe yamwizeye rero nkuko nabwiye ni pastor mugabo mu theology siko mbabonye ko ari abatipe bari bicaye inyuma yiwe no gutwenga ntibatwenga ariko bahomeze uta ariko wewe urabona nyene ko abishamwe inkuru ese yakwimagina kijya gisuma ego aragerageza kutwereka yuko kugira ngo kijya gisuma gikizwe ubwa mbere kijya gisuma ncagendanye na Yesu y'amyaka yose ariko arigisha ariko bahuriye ngaho Bibiliya ntivuga ngo yabimubwiye iminota 10-15 canke 20 nga we abatwereka kijya gisuma kimwizera kimusaba yuko ngo no yashika mu bwami bw'ijuru bavuga gute azamwibuke ego azamwibuke ngaho harangwa nyine ese tabega mvuga ati tinyene barakibona nyine cyumutse nyine muri paradise tivyo ngagutse acha bikira none urati chite go chashizwa sora fide urayizi sora grace urayizi ati no wewe uringaha ati ivyo uraje ati acha mbwira ati reka tubaze basi uriya marayika mukuru
abanze kubwire ese uyu muntu uramuzi ati ntawe none wowe uri ngaha gute acavuga ati because he said you can enter the man and the miracles Ikirundi you can come look at me ego kwe kuko uwabambwe hagati y'imisaraba ibiri yambwiye ko ushobora kwegera ego sawa les émotions ego rero nibaze yuko ikintu cyane two focusinga ko ni yashatse kwerekana ama extreme abiri abantu bakunda kugwamwo sitworoka kugwamwo canke asanzwe ahari hano mu kibano cacu hariho iya mbere tusigaye dufise ama eglise ari reforme hano amashengero y'abanaguze okay hajya rero ko baragukubita vraiment guhera ku cizerwa c'Imana Imana ari church nzi kugira uronke membership wamenga ni kaminuza uri kuri ko imetse unje naravyo ariko passé ngo barakubitwa n'ama interview interview zo zirakenewe ke sawa oya naco ntaco umenye ko umuntu yavutse bwa kabiri rero uyu pastor ndaza akibaza gusarana numvise ngo gira member wiga kubwo kwakirwa imyaka 3 rero nivyo duhava turabira hamwe bamwe berekana kumenga utegerezwa kumenya ayo madoctrine yose kandi utegerezwa kuyatondeka ku murongo Imana niki Yesu niki umuntu niki akaba rero hariho n'indi extreme atana kimwe bivuga muri ivyo ari usanga bavuga ati wewe iwizere kuri Yesu gusa ucutunga umuntu akomeye ni ingwara zawe zose zirakira nyene urumva nta evangeli bavuze biba biraho nyene kandi mu kibano cacu turazibona izo extreme zibiri ariko uko biri kose hariho hagati na hagati hari eglise je lavuze hari eglise lavuze oya kuri eglise wacu hakwa so nibaza ko ari majambo arsispro avuga arsispro botamuzi nacho nawe nako Provu mutama w'umwongereza cyangwa umunyamerika yafuye Promax barashire azabazira y'abajure gusubiza abazira y'abahote yavuze ati we are not saved by a set of doctrines but we are saved by Christ. So yariko yerekana yuko ntidukizwa n'urutonde rw'ivyizerwa dukizwa na Kristo. So sometimes turashira uburemere cyane ku rutonde rw'ibintu akwiye kubanza kumenya imbere yuko akizwa. Naho umenga umuntu akizwa n'ubumenyi mu vyizerwa. Of course nta ukizwa atamenya ibintu kuri Kristo. Navyo n'ubutumwa bwiza. Tugaruka ko mugabo terima twarahereje uburemere mu masereka mwamwe webera ko ibyo vuze la grande majorité ngaho mu Burundi nta présentation de l'évangile ihaba gusa ko baravuga mu communauté batonya ahari rero natwe byose turashina baragerageza bageza batora amakosa ati twaragize birefu atwari kubigira gutyo bagenda bayitora buhoro buhoro mugabo nibaza ko hariyo kwirinda iyo extreme yaho umenga agakiza gahagaze mu bumenyi kandi butomoye kandi butondetse bw'ivyizero ku buryo Kristo we comme la personne duhamagara kwizigira ngo agakiza asubirizwa na un système doctrinal. Je crois que toi tumutesheje agaciro kandi sico biyigisha mugabo nkamaraka yasanga ari artiste ijya l'autre extreme yo hari ubona aho uri gazko ubona abajene benshi uje amashengero menshi eske hoho nta yindi extreme yaho umuntu usanga twe vraiment kuri haro ngo ibintu bya Yesu abantu benshi bari kuvuga ngo birozoshe cyane mugabo iyo kora hapo wayumviriza ugasanga nta gisigayeho fe eske wowe iyo yindi extreme yindi aho tura bakiriya yabera batoranije urabaza bera amaraje urabaza umusozi w'ubunge no kubera urabaza abantu bitabera mugabo nabutse yo natugiye inde kudatsko we Africa no mugiye arantu
ndaramushimiye Big Zoe yaragize uruhara cyane mu emission ari nishobora yari gikoni urafushe nawe ni apotre Apollinaire wa Gen Z w'abarape mugabo wahagaze kuri stage avuga bizo gusumba jewe no kwandika baya no yanyigije kwaziga muri sire bari kwa rasitirimo niho narindi nimba yarambonye avuga ati ntamuvuze kwe ni wari wanzanye ndataha umuziga wiwe nategereza ko atarancisha ko nyene utira Big Zoe Big Zoe yagize uruhara cyane 2016 mva hari tension mu gihugu murayibuka nta ma concert yaba nta ma événement et puis yatanguze ikintu cyitwa kuri beat atubwira le projet qui le côté positif nuko yaregeranya abantu bakumva ibintu by'Imana bakumva ibintu bya Yesu bagatamba umuziki wa gospel ruharatamwe ibintu by'ama danse moderne aho nyine abantu batambanye kandi kera twatamba ama danse moderne ako byaba ibintu nyine biri cheap kabisa bibaye ariko harajiza D4G haraza birabure baraje nk'abantu batambanye n'ama moves nyine ari professionnel bashaka competinga n'abajya abandi bo muri profane hama haba album gospel music mwarabonye tu lansa imyaka 20 kubo Yesu kuri bose 16 gatatu 16 yoni akaba DC divine colonization ya Prince Mushinde umva haraho icyo kintu cyo ku cha culture il faut ko abantu tuba culture y'ivy'Imana bamenyere cyane atari kwimenyera gusa ngo babifate nk'ibisanzwe ariko bicike bavyumve cyane kurya abantu b'isi bashobora kuhanda viral ikintu kibi natwe tuhande viral icyo kintu cya Yesu bakubwira viral ngaho nyene ndamutipe ramunya Nazareti Imana c'était brigand haruko yitambukira n'urusandari twuzuye ivumbi uriyo mutipe Yesu ubwo mwebwe ni mu muca mumuranda tu aba muri zo muvuma zayo ariko hari umuntu yamugiriye coming soon yagire coming soon yes je nagira nsohora indirimbo baranyankira ati washobora indirimbo out now ata coming soon yabaye cyenda vuba ko ndayisohora Yesu niwe muntu wa mbere atangira coming soon ego kuri ko yavuze ati haraje umuntu amubwira promo yamubwiye promotion niwe muntu yatanze ibintu by'amakuru Yohana ubatiza Yesu niwe muntu yatanze ibintu by'amakuru amanzi kwa bajya menshi ako hadize kuri Yohana batumviriza Yohana yari umustar atubwirirwa promo n'umustar no biratandukanye ubwiwe yari umustar aravuga ati murabona rero yashaka umuntu tumabona ubustar bwanje ari mu superstar man ogati jeta abatsirisha amazi asanzwe atari kuri ya wewe sinikwe nuko akora ibirayi umviriza n'uturase yari coming soon Jésus no muntu ari stratégique wa mbere atweretse yuko yari Imana il était sûr n'ibyo aje kwigisha et pourtant yaraprepaye kuzomwakira ku buryo ibintu Yesu yavuze ntivyabaye bishasha hari n'abamwitiranye none abigisha bawe n'abayohana nkitweriki habanje integozi Yesu tumuhanda viral ngo tumuhande urbekora ngo yaro ariko nyene turagerageza mu buryo bwacu hama ikintu hano nashaka gushika nuko navuze ikintu ciza ikindi kintu ngira nikubera tutaronse inguvu z'aba pastori ngo tukwarane n'amashengero twabikora ku ma street iki for our own nyene ku bwacu bambaye Paulo propre moyen ariko iyo dukwana cyane cyane n'aba pastori ngira byari kugira effet ndi ku munsi umwe nteje kuririmba indirimbo yitwa ingenzi na composer kera ndagira na freestyle hari mu kinama Apotre Rodrigue Noeli yari mu MC acambwira ngo meje kuririmba acara angangwiga ngo ubutumwa ngo waheje kuvuga ngo raba nyene ngo ucubihanisha okay bakwakwanye abantu bazi ko ndumura benze urugero kuvuga ko nako yavuze bati ucubihanisha ubutumwa n'ubunyene baricaye barumviriza bapezanje zo gutamba atuje icyako jenda I was like nduvumenga harakantu kabuze bro ndaba basongezemo kandi kantu ariko je muri flow
hari igihe usanga wicingije flow cyane amarime usanga message sigatuye neza iki yabaye shoke vraiment but bro wabihejeje byose nanje n'ubega sindabiheza byose ndi kumunsi nandika ingenzi nayijanye muri groupe ya famille ndayimurungira amapote ndambwira ndashaka mugire commentaire murabe ibyo no kongera muri apotre ambwira ati nta nakimwe kuye kongera bamwe gukuramwo ubwo butumwa buri hagije ariko jewe still nagwa mbonenga nibihagije Rodrigue acagenda aravuga juste quelques minutes asubiramo bimwe mu byo navuze mbona harabaye effet abantu barahagurutse agira iki I was like bezi yandimo yarinze jeyo nca ndabahamagara kuri Kristo eske ajya amajambo ari mu ndirimbo yarahagije kugira ngo agire atuma umuntu nyene aza kuri Kristo c'est vrai ntituvuga ubutumwa bwose umuntu ategereza kuwumva ariko hari ubutumwa bwoba buri essentiel cyo gihe naho sinigira ikizera aho umenye indirimbo zanje ziramwo zimagahazi hama ikindi lokote yindi iri negative itatuvuyeko nuko twarabonye abantu baza gukizwa bakakunda ivy'Imana kubera batubonye ukuntu turi cool ti bro murambara uko mukabegwa uko mukamota uko muratambuko mukijijwe bari bazi nyine abantu baririmba album music ari bajyanye nibo mwisi abantu batamba kujya narabonye abapeti benshi niba hari umwanya wa mbere nakunda muri kuri beat nigiye hageze kwihana kwera twari gahura niyo evenement ya mbere aba rappeur cyangwa abandindi bataza ku performing twaza dufite umutima wo guserva bazobona nyine mwe yihereranya abantu hariya undi hariya ibitavugiwe kuri stage tukabivuga tete à tete n'umuntu sinzi abantu kuntu babikora ko jewe hari gihe nyine umuntu yanyegera ngo ndafise ingabire kuririmba ko nuvumenga no ririmbira Imana ndafise ingabire gutamba nuvumenga ndayikoresha mu uvumenga ni ibintu byiza ariko I was like niki cyamukweze cyo tuma yumva umenga yo kwegurira ubuzima bwiwe Kristo eske yaravye twebwe canke yasemuye kuri ubwo buryohe bwa Kristo bivanye n'ukuntu uyo Kristo twamu presence ni nkuko wabona umuntu akorajya icyamwa canke akaji kundi ko ndakanywa ji ntayuzi ntuzi n'ukuntu yitwa ariko urazi ukuntu ndiko ndayinwa hari umuntu anywa ikintu kuvuga ati ko nakora ikintu binteye kumva nanje numva umenga ndagize curiosité kumenya iryaje ariko aranyari canke ndazi reaction ko aragira canke undi muntu ati jewe yayinyoye hama arampako ndumva uburyohe buri muri iryaje so byatugora gutandukanya eske baryohewe n'ukuntu babonye uyo Yesu efe yatukize ko twebwe canke baryohewe no kubana uyo mu Yesu twabashikirije nabo nyene bugurutsa amaso bivanye ukuntu twamushikirije hama bumva umenga nabo nyene bo mugumbira yabaye challenge ikomeye ariko tukagerageza nyene kubalansa d'une manière ou d'une autre. Okay. None basi twabonye ari ama extreme ya mbere je navuze nuko wowe uvuze nibaze ko umuntu agera akibaza ati ni ko bavuze ngo ubutumwa bwiza buri essentiel hoho umuntu yo difference ati ndiko nubuhe butumwa bwiza basi ubutumwa bwiza bugizwe niki kugira réellement amenye ati sindiko nje hariya kuri rya kote sindiko nje hariya sitko wodufasha kuri izo est-ce que le simple gospel ntihari igihe itakarira muri too much simplicity cyane in your context cyane naho ku rundi ruhande iyo simple gospel ikaba overshadowed ikarengerwa na too much sophistication ku bantu bashaka basigura ibintu byinshi no kwegizija ubumenyi bwinshi so ni gute umuntu azigama ibintu ama essentials nzobizigama ku buryo ndiko ndashaka gushikira abantu ngene nambara ngene mvuga ngene nta kibazo na Paulo avuga ati kwa yudo nagerageje kubuyu bega kwa yudo approche mu agira selon le contexte selon les personnes natakuba twicaye ngaha anye kuba ari mwebwe muri ngaha atari abandi byose umuntu avyumva ko akora ashaka gushikira ni byiza mugabo ni gute ni bikumwe adakwiye gutakaza iyo ariko aragerageza kumanuka no korosha ni bikumwe akwiye kuzigama iyo habaye la traduction gushaka expliquer
Peut-être que tu me contexte binyoma byinshi évangélisation yarengewe na expliquer parce que évangéliser c'est annoncer, c'est pas expliquer des choses, c'est pas enseigner. Of course urumva umuntu yinzira ko yatahuye ubutumwa bwiza nabwo buri simple muratahuye mugabo les premiers chrétiens c'était des choses que je heralds, des annonciateurs. Ugasanga rero ngaje bamerereye iyo simplicity yo kwanonsa la bonne nouvelle yasubiriwe na sophistication yo mwigisho. So the deux extremes, what do we keep in the middle ground? Nibaza ko tutoja kure cyane y'inkuru kiriya dushikirije n'ababonye aka video nabo bise ukuntu yayidevelope bafatira kuri kiya gisuma nicumvise ubutumwa bwose bicabwiye ubutumwa bwose ariko ico cyamenye kuri Kristo cyari gihagije kugira ngo kimukize cyamenye yuko coco ari kinyabyaha ukuntu cyagiye mugenzi bati twebwe mba turi ngaha tuzira ibyo twakoze ariko lui il est innocent yaratahuye cyaciwe kameremere kitaciwe atahora kujya muntu atigeze acumura ntivyagarukiye gutahura ko ubweranda bwa Yesu gusa yatahuye ati uyu muntu arenge kuba umweranda umuntu ni wafise urufunguruzo rw'ijuru namusaba ati ndagusabye uzoshikira mu bwami mu majambo asanzwe amwe akora muco ndagusabye kweli uri kwa tigita mu bya politike umugabo ukazotsinda ndagusabye kweli yari abukoresheje imvugo ikoreshwa mu buryo busanzwe ariko arahokonesa yuko uyu muntu sumweranda asanzwe ego atandukanye nanje ariko si umuntu gusa umweranda ngo bigarukire ngano umuntu afite ububasha bwo kumya ijuru uzonyoka ugeze mu bwami bwawe hari ibintu ntahara biri simple ariko biri suffisant kugira ngo umuntu bimuhe igicapo cico ariko kugira ngo bitakare mu nguru yakijya gisuma wo bilistinga nataje kugeza kurira muri ryango ukabilistinga twese kumura ko atwumviriza ego mu byo buri simple ko buri suffisant nuko mu butumwa bwacu hari ibintu biri essentiel ntahara bitategereza kubura mu buryo bwabo bivanye n'ukuntu bishikiriza je me rappelle de bishikiriza muri rap ubundi aracapa ubundi aravuga ubutumwa nk'uko two turabigira ncambere nuko tugeza kuvuga kameremere k'Imana ico Imana iri birasaba ico twizera kuco Imana iri Imana irera. So l'évangile ne commence pas avec nous, ça commence avec Dieu. Ico Imana iri Imana imeze gute Imana irera mu kwera kwayo nuko nta caremwe na kimwe nta kiremwe na kimwe cikinyavyaha gishobora kuyegera iyo Mana mu kwera kwayo nibikunda ukuntu Imana iteye muri kameremere kayo nta ushobora kuyegera. Hama ica kabiri muvyo dushikiriza muvyo tuvuga tutegereza kuvuga kuzerekeye ico twizera kuri twebwe turiki turi abanyavyaha ico turi atari ico twakoze gusa ko icaha ico tukora gusa icaha nico turi twarazwe n'umuvyeyi wacu wa mbere yananiwe kuzuza no kugumbira bwa bweranda kwa kwera kw'Imana nawe ni Adamu yarananiwe abamukomotse ko bose bavukira muri uyo muvumo w'icaha no muri nawo kameremere k'icaha no mu rubanza dufatanye n'icaha ico nico twebwe turi atacyo twakoze gusa ko kiri dufatanye nico twebwe turi hamwe n'ibindi vyaha twakoze hama twese turananirwa twese turi munsi y'ugo rubanza. Hama ica gatatu nico twizera ko Kristo ari kurya kandi yakoze kurya Adamu wa mbere byamunaniye gushitsa mission yo kugaragaza ubwiza bw'Imana no kugaragaza ukwera kwayo. Hari undi Adamu wa nyuma wowe yabishoboye kandi uyu Adamu wa nyuma yaje nk'umuntu yuzuye kandi aza nk'Imana yuzuye. Umuntu yuzuye gute kugira ngo bya bindi wa muntu mugenzi we atigeze ashobora gushitsa nk'umuntu wewe abishobore nk'umuntu. Ariko twibuke yuko muri ya podcast yacu ya mbere twavuze yuko uwo nyene yaje kubikora nk'Imana kwa niwe nyene twacumuye ko nta wundi muntu yari gushobora kuza. Hari abantu bishwe benshi aravuga abavugisha Imana benshi bishwe hari biko byinshi byabazo kugira ngo bihamike uburake bw'Imana ko irifare yuko utigeze amenya icaha ahinduka icaha ku bwacu nawo yari umuntu yari amora uyu mwagazi w'inama akura icaha cy'abanyisi byasaba ko wa wundi twacumuye ko abari we nyene yongera
aducungura akitanga akaducungura ko niwe wenyene yari gushobora guhamika uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana buri ngaha fashe kwa ikintu c'amaritiro ngahe 10 ategereza kuzuramo uburake bw'Imana. Byategerezwa ko haba ikindi kintu gikontena gabo ya capacité nyene ijanye n'uburake bw'Imana kugira ngo Imana ihanye uwo muntu yumva ati jewe ndahanye bivanye n'ikuno uburake bwanje bungana. Uwo muntu yategereza kuba ari Imana. Hama ikindi cyanyuma tugeza kwizera nico twizera ku byerekeye ibyizigiro byacu by'akazoza. Cyari kuba bibabagiye Yesu aducungura agaca dushira ngaho ati nabacunguye rero sibinayishe aca yigira hako baramwishe aragenda mu nyuma arazuka aragenda mwijuru ati rero muze mwandanya munyumvira mushaka hako nabihejeje ashima part is done uruhara rwanje naruhejeje ariko Yesu ntadukiza ngo atugarukirize ngaho agenda aragendera natwe umunsi ku wundi ariko ikindi kintu kiduhinkomeze nuko tuzi neza yuko dufite ivyizigiro yuko tuzobana nawe ibihe bidashira mwijuru kubera ngaha kwisi ni ibintu turacari mu isi yanduye turacacumura mu buryo ubu canke ubundi ariko hari munsi naho yanesheje icaha kandi tugendera mu ntsinzi yiwe hari munsi azotujana mu kibanza aho ibintu byose bidukikuje bizoba bitwibutsa aho ibidukikuje byose bizoba bitumbereza maze tubane mu munezero udashira. Amen. Uruziga cyo bwati amagarira bira. Quand même hadashaka kuhamagara kuba urumva ko l'essentiel iba yavutswe naho ntagiye cyane ngo mvuge nka apote ngurumva ngo hari umuntu sparge speech yacaye naho bivuga muri aya majambo asanzwe ariko nibihare ivyo bintu bine mu buryo ubucanke ubundi bisanzwe n'ukuntu usanzwe uvuga ubutumwa. None okay sa tugarukire kuri ya nkuru yacu y'ijya mutipe yabwiye Yesu ati ati ndiho washika mugambye okay none ujya mutipe tuvugishije ukuri okay naho bibiri tavuga ati yamaze uyu mwanya ku musaraba ati baraganiriye haraho murage ama evangile barerekana nyene ibyo bitutsi bamututse ukuntu bamushize ko ujya mwanya wo gukubitwa gushaka kuri ijya nkuru ni ko twavuze ko ibintu bidahara nubwo bidahara mu nkuru nziza ivyo bintu yabwiwe ryari hehe ukura harize no uyaha ubasi nk'umuntu yacavuga ati none kuri yo mutipe wo yabwiye ujye mugenzi ati reka ivyo bintu sha twebwe turabasuma vya vrai uyu arera ati twe baduhaniye twe nyene nous méritons ariko uyu uye ntabimerita akaca ahindukira akacabwira Yesu ati uzunyibuke hama rero kumva nyene azoja mu ijuru ne ivyo bintu byose marashi yari yavyumvise cyane ni giki kitwereka ko yavyumvise yavyumvise pastor waragize amatohoza yego uri pastor mbio vraiment urumva nuko kora Yesu ari mbio yego vraiment Yesu ari mbio cyane yego ati uzunyibuke ati ubu nyene bon alors tu ma prérogative keri libintu bas usanzwe ugenda n'ubumenyi usanzwe ugenda ugasanga umuntu aje kubwira ikintu amune bacumvise urabwira ikintu bacumvise n'imyaka ariko umunsi umwe it pops out sivyo par exemple ingene kijya gisuma kivuga nicyo Yesu bwabye Tipo, Charlie, mugabo, Charlie, Yesu he was a superstar. Yego frame. Bakora arakide, no, mutspede. Sito rero tutere ku. Arafisa bahera none bo sinzi cyo kwayibuza. Mugabo, those stories za Yesu yarazumva. So, what happens nuko twiyumvira ngo twe tureze importance ni ngaho umuntu ntabwo kinini afise. Kesho bwira umuntu hari ibintu Imana yagira akoresha umuntu yirenganira akamubwira ikintu mva ku radio ugasanga hari amapreroki yaciye kuvuga kabiri ariko ivyo ubwo bumenyi ku Mana kuri we yumvire ikintu cyuko tuvuge umunyabyaha wo kwikiza nabanye uravuga uri umupastori twabanye n'umuntu umuyobozi ari umu gangster pastor gringo uri umupastori ndakweka ingene preroki ushobora gusanga umuntu ayifize ngo ntunamye hakaro preroki muri evangelii harimo kumva conviction ko umunyabyaha
yanakwereka nacaga tusumvye utugati wowe uzopfuko kigusigiza santima yuko nta kintu cumbiza ingese tujye no mu vyambira yuko nzopfuko rero uwo muntu ntagiye kure iyo nkuru yo mu gangster yaricaye yari usanzwe ashaka kubitakura arazwi cyane nayo tanavuze n'inkuru yo kubera nyine abashinga inama but one day yaragiye hageze ko bagabura n'abagenzi biwe baragabura kuri ngurura mu filme baragabura bashobora atandukana ngo wewe n'ubunye nafaka ko buridere niba yatwaye byinshi ntavyonzi ataka sezerana nawe aracomoka kumba rumwe yashavuye acamuturuka inyuma n'imbugita aza muri mbizo zasanze sheke acaye mucumbika aha kugira iserukire mu mutima bashobora ngambana ugati yagiye arikweka maraso n'ibyo mazana hose arikweka gushika kwa mama wiwe namumpane kote aradodo arambwira ati mama niguye kaisanga sakina zijo nyugurira mama ati umbe nakubwiye ko umva Yesu nabwiye ko turafise umwana afite ko ducaka boke urumva waratunze umwana w'umudoge hagiriye ugaheba sura mucira ubanza mama wiwe agiwe ati nawe gudora sino mugururira ntazi ibyo byamushikiye ati nyugurira ndapfuye ati kurasiza kabati umbiriza wewe narakubwiye yamubwiye yarasubugwa narakubwiye yuko wewe nahevye fata ngomanya nukiriho ubona mama yawe kugurira bagucumise imbugi ivyo nageze yakikumva jewe ikica ivyaha ndimo bitumana mu wanje abona yuko namaze gupfa bona umva yuko niyo ni prévote ni genre je dunya vya atamuntu yokiza nivyo bonye pour le moment bisanzwe mugabo imana ashobora kugura mu nyuma ati umviriza uri umunyabya kane amwe kibane ko zigitangaza rien ne peut te sauver oyo conviction so kwiyubaka progressivement mana kazisha muri watu biza wagerageje nta discipline wagerageje yumvira impanuro z'abavyeyi ni gutagerageje kugira ngo yebure umuntu ni gutagerageje kugira ngo bino ngeso wewe ntabwo ko cyukiza kiretse imana ko zigitangaza deja ubwo rugendo urashobora kumara imyaka so kimwe turakunda kunigije amaprevoke urambye abantu yuko no mu bantu bategera ibintu vya Yesu Paulo avuga muri Rome yuko ivyerekana imana kumbere uri amarayika uri bizi mu bwami bwawe ushobora usanga wanyiragiye irimo uzubwira imbabazi so c'est une façon de commander la grâce de dire tout ce que je peux apporter donc je suis un brigand j'ai ce que je mérite urubanza rundi konarida rubereye mbere naciza mbere ariko wewe mwami wewe munyacubahiro wewe ni wagaruka muri bwawe kuganza uzubwire imbabazi so c'est demander la grâce qui mérite que tu ne mérites pas ni wewe kwemera ko ubwabyo no kwemera urubanza rw'Imana kuri wewe alors naho gerageza ngahusa acavuga ati uzunyibuke niwaza muganga muri bajambo nyavuze ngo unyibuke usimfire kuri uyu musaraba ngo unyibuke ungira amagorwa yo ngaha mw'isi parce que ma évangile twumva ngaha anye ni wakizwa cyo uzoshobora your best life now and here ariko l'évangile c'est aussi cette espérance et que tu es sauvé au fond n'ugenda doshobora kuzubanza bw'Imana mugabo kandi évangile et de vyizigiro bitranscende birenga ubuzima bw'ahantu ubona ko ubuhirwe bwawe bwuzuye uburindiriye aho ubwawe bw'Imana buzoserukira mu buryo bwuzuye maze uwo yagupfiriye mukazuba leta zoshira Yesu cyangwa yatumbereza ego nzogaruka kwima dans toute ma gloire mugabo ivyo kubana nanje uyu munsi turabana muri paradizo turabana kandi bajambo apana gusa uyu munsi uraja muri paradizo urakumasha uruvuga ati ijuru tushaka kubera ubuzima bwiza cyangwa tubane na Yesu rero uyu munsi turabana na Jewe it's about the relationship with your muntu na la qualité de vie supérieure itari bwica wifuza kubana na Yesu Kristo
turabana je turabambanye nta ko washize ibyizigiro byawe byose muri jewe ubu nyene turabana so wizeye nyene c'est une qualité de vie nawe atari gucafa naho nyene bari kubana hano kwisi dans une qualité de vie imigenderanire mishasha n'uwo Yesu mu kurindira ko babana mu ijuru aho kubera yagira agende impemu yiwe umushaha wiwe biruhukira ahantu ho kurindira izindi mpemu kugira ngo abapfuye imbere ko Yesu agaruka n'abazobakiwe Yesu yagaruka bazatunganirizwe hamwe muga mu kurindira impemu yiwe sonale bigiye kujuisa de la présence de Christ mu kibanza cyitwa paradise mugabo ikintu gikomeje muri iyo paradiso c'est la présence de Christ umushaha wapfuye ushobora kujuisa Yesu avuga ati ijuru ritangura ubumenyi so nuvuga ko ibyo byizerwa byose nk'uko yavuze byagiye biragaragara sinzi rero ko twosubiza ijambo Kelly akatubwira ati mbese none ariko badukurikirana hari dusanga atigeze yumva ubutumwa bukwiye agajambo muhereza uko rwose singira ndabubwire ngo urumva rero ngo ufite telefone kugira abakiri umwami Yesu oya ariko ngo wowe wabivuze muri ya podcast ya foi passé arashobora kwandika muri commentaire arashobora kuba afise ibibazo akumva yuko ibyo bintu ni ryambere ndavyumvise make ariko ndi mwishengero kanaka rero nashaka mufashe ukuntu rero karibu cane muri commentaire haza harimo na nimero za pasteur ushaka kumwandikira un vrai simple évangile bwije vuga wabibwira umuntu mwanya nawe cyangwa wirape yawe birakunda ko bikwigwamo icyo kibazo mba mfise pe mba n'umenga ntibihagije kabisa umenga ndafata mikrofone nkabivuga mu buryo atamarime aja kugira ngo ni making sure yuko king choice nakivuze ariko nta majambo akwiye ngo urumva ngo akwiye ariko amajambo ahagije by'umuntu kizwe arahari nayo ateje nizere ko abadukurikiranye naho ndangije ikiganiro ndetse gitanguye mugabo nkuko babitubwiye tubiza kubakompanya umuntu yifuza na kompanyuma kanaka twandike kuri izo nimero ziri munsi kuri screen nyuma y'ikiganiro cyangwa muri commentaire abisabe kugira ngo dushobore kumwakompanya nkuko cagisuma mu mwanya mutonya cyahindurwa amateka cyane cyane aseke de l'éternité niko n'Imana yifuza guhindura amateka yawe yaje kujyana n'umushaha wawe uzoba ibizoshira kandi uwo Yesu muzobona ibizoshira udaciye upfa no hari murabana kandi ubuzima bwawe bwose burahinduka abantu bavuga by'ukuri hari undi muntu yinjiye mu buzima bwiwe rero nizere ko ibiro podcast yagishyuwe amarira muri sangize kirigana n'abandi cyaho tuzosubira utaha yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho